bafashe kumenya. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya, ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'ubuyobozi bujejwe guhanahana amakuru mu kigo OBR. Bafashe kumenya. Mu gihe acibonekeza ibibazo ku bijanye n'itunganywa ry'ibibanza biri mu masoko yubatswe na Reta, ikigo OBR kibicishije mu gisata caco kijejwe amatagisi yo hagati mu gihugu kiri mw'isekeza ryo kugendera intara z'u Burundi kugira gisigurire abadandaza bakorera muri ayo masoko ibiri mu masezerano arizo kontra zitangwa n'ikigo OBR. Umudandaza wese ategerezwa kuba afise kugira akorere muri ivyo bibanza mu ntumbero yo kwegeranya neza amakori nk'uko amategeko agenga amasoko ya Reta abivuga. Ni muri iyo ntumbero nyene ikigo OBR giheruka kugendera abadandaza b'Ibubanza. Muti none aho Ibubanza vyifashe gute? Nibihe bibazo abadandaza b'Ibubanza bafise kubijanye n'amakori batozwa? Ku ruhande rwabo abadandariza mu masoko yubatswe na Reta basabwa iki muri rusangi? Ngivyo ahanini ivyo tuza kubayagira muri kino kiganiro. Albert Musafi nije ngire ndakibashikirize, ndasubiye kubaha ikaze. Bafashe kumenya. Mu rugendo aheruka kugira mu ntara ya Bubanza aherekejwe n'abari mu gisata kijejwe amakori yo hagati mu gihugu hamwe n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Bubanza, Komiseri ajejwe amakori yo hagati mu gihugu mu kigo OBR Hatanzwe yasanze hari abadandaza benshi bakorera mu masoko yubatswe na Reta badafise amasezerano ya OBR, bivuye ku mvo yuko bamwe bataraja gutora ayo masezerano arizo kontra, abandi nabo bakaba batazifise ku mvo yuko izo kontra zasubijwe inyuma kugira zikosorwe utunenge zari zifise. Ivyo ngo bitegerezwa gukorwa n'ingoga kugira hazoce hakurikira isuzumwa ry'ibitigiri by'ibibanza byatanzwe na bamusitanteri ko bihuye n'ibitigiri nyezina biri mu masoko. Hari abantu bari uburyo bubiri, hari abantu batararonka amakontra banse kuza kuyatora muga amakontra yabo ari ngaha mu kigo OBR ngaha Bubanza muga bataraza kuyatora, none turazifise. Hari abandi bantu batararonka amakontra bivanye nuko amaliste yabo yari yaje muri OBR yanditswe nabi, turayasubiza inyuma kugira ngo akosogwe. Nariko ndasaba musitanteri yuko yakoba musitanteri yuko mu buryo bwihuse cyane iyi dutangura kuwa mbere ntiyazogere kuwa gatatu amaliste ataragera ibujumbura, kuko twifuza yuko iki kibazo c'amakontra y'amasoko kiva mu nzira gihera, hama dutangura kuja muri verification, ahubwo turabe yuko bamusitanteri ibitigiri by'ibibanza baduhaye mu masoko yuko ari byo bihari. Iyo ni yindi ntambwe, uko birashoboka ko hashoboka kuba hari abantu baba baraduhaye ibitigiri by'ibibanza bike mu masoko hariyo byinshi, mugabe ivyo ntidushobora kuja kubiverifia tutaraheza iki gikorwa. Ico gituma tugomba yuko izi ntonde guhera kushika kuwa gatatu zizoba zarageze Bujumbura ku buryo mwiyindwi amakontra yabo aza, hama mu ndwi kurikira mu ngendo sanzwe ndimo ndiko ndagendura amasoko ndashobora guzoca mu isoko ya Bubanza ndosanga atafise amasezerano ya OBR sigashizeko igufuri. Ibi rero ndagomba yuko mu byumva, kuko baca umugani mu Kirundi inkware zisezerana amasezerano kandi igifa caburiwe mweho ntimurizo. Christine Manirakiza akorera mu gisata kijejwe amakori yo hagati mu gihugu mu kigo OBR amenyesha ko ivyo bibazo bitari Bubanza honyene, akaboneraho no kwibutsa ibiri mu masezerano arizo kontra y'ibibanza biri mu masoko yubatswe na Reta. Mwumve ko ari amasoko yose yo mu makomine agize iki gihugu cyacu cy'u Burundi, ikigo OBR kirategura amasezerano kugira ngo gisinyane n'abadandaza. Niko itegeko rivuga, nigisinyana na mwene ikibanza niba byarashitse nta mategeko yakurikira, kuko itegeko rivuga ko hasinya amasezerano umudandaza ahadandariza ku itariki 1 z'ukwindwi 2023.
niwe asinyana amasezerano n'ikigo obere. Rero amasezerano rero yarabayeho, intara ya Bubanza ishikirwa mu kwa 11 mwaka 2023. Bamwe mu badandaza bari muri iyo nama bararonse akavyo ko gushikiriza akababakiye. Ntirampeba Meshake, icegera c'umukuru w'abadandaza mu ntara ya Bubanza, asaba ko abafise ibirarane by'amafaranga y'ibibanza byo mu masoko yubatswe na Reta boronswa kanya gakwiye kugira bitunganye, ngo narirya hari ayo bari bararishe muri Interbank biciye ku masezerano ya kera. Turanezerewe cyane kubona muje kuduha umuco. Abantu benshi nk'aba benshi ubona igitigiri kinini cyari gifise ingorane y'iryo jambo rijanye na 23 na 24. Abantu biyumvira ati none Reta kari umuvyeyi tukaba twarayihaye amafaranga, kandi amafaranga tukabashi twashije ku ikonte yabo baduhaye, none bo twongera kwaka yandi kandi ari bo bafise uburyo bwo kugira ngo bace bagera ku iyo konte bakorera amafaranga bisubiza. Cyo nico kibazo bari bafise babo benshi. Mugabo bimaze kugenda gutyo nkaca mvuga ati ntaho harira na Reta, nkaja nsaba igisabo gikurikira. Urabona ubu mutubwiye ko tuzakongera kuriha yandi mafaranga agira kabiri, nkasaba igisabo ati nk'abavyeyi hariho bamwe bashobora kuyariha byihuta n'abandi bidashoboka kuyariha byihuta, kugira ngo muduha kanya gakwiye turondeye yandi mafaranga yo kuriha ubugira kabiri. Hama twongera dusaba ati mugiye izo kontra zoza bamwe boza kuzitora, izo kontra ziniza turaza mstane yo zitubuzanira, twera twandika ayo mafaranga mudufitiye twasize muri entere banyu, mukatunyarukiriza hari gihe byoshika yonyaruka hakiri kare tutaheza kuriha, tukaja twikora kwa ayo mafaranga kugira ngo duheze tuje tubandanya turihe nayo mafaranga. Nico gisabo rero nasaba muheje kucumva mwoba mutugiriye neza, kandi ndazi ko muri abavyeyi mutegeza kucumva. Murakoze. Kubasaba kuriha make ku birarane baheraniye ibibanza bapanze, Christine Manirakiza yishura amenyesha ko bidakunda bivuye ku kugena ubuhinga butunganijwe no mu ntumbero yo gukurikiza amategeko. Uyu Meshake yabajije n'igisabo kuri mwese cyuko mworiha make genda rove ubu nyene fata ibyo 2024 biri kuri kontra ya karorero, wegere banko bw'inote utangushire shirayo umwanya batarugurura rya robine ry'amapenaliti, tanguririhe uko ibyo kuvuga ngo ngurihe make uzoyariha gute. Ireka biragoye ubuhinga bwa none barabwugaye. Twe baduhaye code, winjiza iyo code ikakwereka amaheru, none wumva woriha make gute? Ahubwo mubikora hakiri kare mukuzuza yifishi banyakuntu amahera mu mwara yaronse kera. Nyaragasa rero nyaragasa mu byuzuze, hama mubishikirize uyu akora ngaha ku ntara, nawe azobirungika komiseri ngera twemerera azobikurikirana amahera yanyu mu yaronke, hama muwandanye muri. Ntushobora kuriha 12 kontra ya 22 ibikunda wijijemo kode yawe haboneka 24 kandi ibyo bikurikiza. Manirakiza Anise nawe akorera mu isoko y'Ububanza asaba ko n'abatakaje impapuro zerekana ko bari bararihiye muri Interbank nabo boja ku rutonde rw'abandi. Je baranyivye nta kintu kimwe nkifise kuzoza gupresenta ngaha ngo mumpaye mahera nzosinye ngaha. Cewe rero nico gisobanura ko navuga naryo kure aho ko mwomfasha iyo nimero twagiturarihirako murabe ko je nkavuga kioske yanje inimero bakazoraba amafaranga mungene muzoyatwishura, kuko jewe nta nakimwe nkifise nuva ngo notanga ngaha imbere ngo nzonishuze ayo mahera. Nisho nashaka muze mumfashe, kandi si jeje nyene hariho nabandi babitaye, mugabo cyari gisabye kugira muze mudufashe abo twe twibwe turangere tworondera ayo mpatwo yaronka. Murakoze. Kubatakaje canke bakibwa ivyemeza ko bari bararishe basabwa kuja ku banki barihiye ko kugira babasohorere izindi mpapuro zivyemeza arizo bordero. Bakwibye bordero aho uja muri banki kuko beri nibirabibona, uja muri banki ukabasaba
ukababarira itariki wariyeko bakaguha kopi ya borudero bakayitera kw'ikidodo ukaza ngaha bakaguha ibitansi. Ku masezerano ariyo kontra usanga harimo amakosa nko kw'izina ryanditse nabi n'ibindi. Christine Manirakiza aramenyesha uko bica bigenda kugira bikosorwe. Mu bisanzwe iri tegeko ryo kuva mu 2005 z'ukwa mbere 2024 igerekeranye n'ibibanza byasubijwe mu minwe y'amakomine. Mu ntahure byasubijwe mu minwe y'amakomine. Amakomine niyo akoranye n'abaserukira abadandaza, akoranye n'abakomiseri b'amasoko, niyo agira rusansuma rw'abahadandariza mu dutahure. Rero komine niyo twisunze iryo tegeko niyo ijejwe kurondera kwandika abadandaza bose. Ihejeje kubandika irashobora kwandika igashiramo ikosa ikarungika iyo liste muri obere. Twebwe obere tuvyimura uko nyene ntiduhindura, turumvikanye. Rero hageze gukosora, wowe ubonye iyo kontra yakire uca usubira kuri komiseri w'isoko umwereka ati jewe harimo ikosa, subira unyandike neza bazonkosorere. Hama iyo liste ikaduka igashika kwa mustaneri gajana kwa buramatari cyangwa kaca yirungika muri obere, barazi uburyo babirungika. Ayo makontra akazosohoka yanditse neza. Muri komine Musigati hakaba hari kidasanzwe aho ujejwe amakori mu ntara ya Bubanza kubw'ikigo OBR amenyesha ko abadandariza mu isoko ya komine Musigati atanumwe afise amasezerano. Imvo ngo ikaba ari uko ayo bariha ku kibanza ari menshi. Musigati nta kontra nimwe bafise gushika no munsi. Kisaswe ya mbere ni ya kabiri. Twebwe twaravuye ngaha tugiye gutanga amakontra baturungikiye Bujumbura muri service zijejwe kuyategura. Tugiye Musigati kuyatanga hamaze gusinya abantu nka batatu baciye bavuga ati wapi ivyo bintu sivyo, ati nitwemera, ati ayo mahera ni benshi cyane. Twasanze kuri kontra hari 30,000. Twebwe rero twaciye tugaruka tugiye kuzitanga, tura telefona musitanteri turababwira ikibazo cabaye, turababwira ati twebwe banse gusinya kontra, ati amahera ni menshi. Mu nyuma rero nararindiriye maze iminsi ndindiriye ndavuga nti yamara ibintu birihuta cyane, amakontra arihuta cyane, muraza mugikure mu nzira nimba ari yere yabaye mugatanga ibiciro bininiya canke mwarihenze. Bazoraba bihenze nimba ari obere yihenze igatanga ibiciro bininiya canke ari komine. Ndayisenga Beatrice ajejwe ubugenduzi bw'ubutunzi bw'amakomine mu ntara ya Bubanza asaba ko hoba inyigisho nyinshi ku badandaza kubijanye n'amakori batozwa, hamwe no kumanika habona amakori atozwa n'ikigo OBR n'ayatozwa na komine kugira abadandaza ntibazohore bayitiranya. Mu gusozera iyo nama, Komiseri ajejwe amakori yo hagati mu gihugu mu kigo OBR Deo Hatungimana yamenyesheje abaraho ko atanumwe akwiye kwirengagiza kumenya amategeko ngo narijya menshi yanditse mu Kirundi kugira atahugwe na benshi. Kutazi gusoma naho agasabwa kuraba uwumwegereye azi gusoma no kwandika akayamusigurira. Nta muntu numwe arekuriwe kutamenya itegeko. Nta muntu umwe arekuriwe kutamenya itegeko. Itegeko rimaze kujaho, gerageza uburyo bwose iryo tegeko urimenye, kuko we nutarondera kurimenya nikizobuza yuko itegeko rigira gute ja mu ngiro. Ucuvuga ngo ntavyo namenye, byo nibivugika. Ndabisubiyemo neza, ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi OBR cyatanze amasezerano ajanye n'ibibanza bikotesheje mu masoko yubatswe na Reta. Kandi ikigo OBR carigoye, dufatiye kw'ivyo nyene madama heje gushikiriza ayo masezerano tuyashira mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo nuwo byo hava bigora gusoma. Umajana muhira hereza umwana wiwe yiga mu wa gatandatu muri primaire atisomera, umwana wiwe atisomera. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya, aha niho ikiganiro cuno munsi kirangiriye. Albert Musafi nariko ndakibashikiriza, nkaba nshimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye. Naho ubutaha. Bafashe kumenya.